Kaze kwihuro ryanyu Kabaza Web TV muri kumwe nanje Irere uri nkuru nkuko musanzwe mubimenyereye mu kiganiro cy'uyu munsi tuza kuganira ku bijanye n'umugwi canke ishira hamwe y'abahonejwe n'abacika cumu mwihonyabwoko ry'abahutu ryabaye mu 72 turi kumwe n'umutumire umutumire nawe benshi muri mwebwe murashobora kuba mutamuzi reka tumuhamagare muri studio kugira ngo dushobore kuganira nawe. Amahoro neza Omer. Ndabaramukije Irere. Namahoro hiyo. Ni sawa no kuri buke uravye abarundi niko bavuga amafaranga ntibayemera avuga ngo ni buke ariko ndakomeye. Yego cyane nibyo bagora kuvuga bati buke kandi usanga bakomeye canke bafise ingorane naho bakavuga ngo ni buke. Yego cyane reka rero tubandanye ikiganiro cyacu mbega kubatazi ishira hamwe ryanyu mo babwira iki? Ubunye abantu benshi bariko bararimenya irishira hamwe ryacu mu gifaransa bita ngo ni collectif des survivants et victimes du génocide Hutu de 1972 en abrégé bita collectif 1972 ni urunani rw'abacika cumu urunani nk'ishira hamwe rw'abacika cumu no kuvuga bakozwe ko n'ihonyabwoko ryo mu 1972 imbere yaho uko burya ntibyatanguye 72 gusa niho ryimonogoje yatanguye yaho dufashe nka 65 69 n'ahandi ahubwo mbere n'inyuma yaho urazi byabaye 88 mbega marangara 93 n'ahandi no kubandanya ubwo rero n'urunani rero w'abantu bose bakozwe ko n'igihonyabwoko ryakorewe abahutu bo mu Burundi nta n'umwe akumiriwe ashobora kubamo abahutu abatutsi abatwa canke umunyamahanga wese yumva yuko yakozwe ko nako kabikabishe hama rero urwo runani rwavukiye mu gihugu ca Canada ahandi ndavugira ubunyene mu gisagara ca Châteauguay umwaka w'2013 ukaba wemewe n'amategeko y'iki gihugu ca Canada. Hama rero ubiravye nko kw'isi aho hamaze kuboneka abanywanyi batari bake ohera nko muri Canada ariho rwatanguriye hanyuma muri leta zunze ubumwe za Amerika muri Iburaya mu Bufaransa mu Budagi muri Australia muri Afrika Zambia Mozambique hanyuma tukibagiye no mu Burundi ariho mbere nk'uko watezwa kuba ubizi hariho abacika cumu benshi nuko rero ntiriwe ndavuga amajambo menshi urwo runani rw'abacika cumu nuko rumeze niko rwifashe nta muntu n'umwe yimiriwe kurujamwo apfa kuba yumva yuko yakozwe ko n'igihonyabwoko kandi akaba ashaka yuko rija habona nico gusa ikibazo cyane. Yego ariko muvuze ko abantu bose bashobora kurijamwo no kuvuga abahutu abatutsi abatwa abanyamahanga ariko muraba gusa ihonyabwoko ry'abahutu ntimuraba ihonyabwoko ry'abatutsi ryo yarabaye inyuma y'igihumbi 1972. Oya no kuri noba ndiko ndakoresha uravishira hamwe byose iyo ritanguye ririha imigambi twebwe bihaye niyo gukurikirana ihonyabwoko ryagiriwe abahutu bo mu Burundi ubiravye neza niba ririho ryakorewe abatutsi bariho uravye bariho amashira hamwe bateza kuba nabo bazovyivugira
twebwe tuvuze abatutsi ndakwibukije gatoyi nko mu 72 cyangwa 65 no kwibutsa yuko abahutu bishwe nka benshi bari bafite abatambukanye babo barabatutikazi yego ira ucuvyumva yuko nabo iho nyabwoko byabakoze ko bose akora karoro kamwe yego hanyuma ndaguhaye nk'akarorero koroshe woba ubizi yuko twikanda guha akarorero koroshe kazwi na bose nk'uko tufata uyu muntu ofisiye ndayahoze yabaye na ministre umutambukaji wiwe Roza ndayahoze aba ngaha muri Canada i Montreal ari mu bantu bitaba ikorwa irishira hamwe n'ubututikazi ariko aritabye ko irishira hamwe na Karongo haye kugira ngo mwebwe n'abariko baratwumviriza mu byumve ego ahubwo mbere ugize icukoze kuko nibyo nari nateguye akabazo kubijanye n'uyu mupfasoni nyene umengo twari twavyumvikanye ko bavuga ngo bagabo barara kubiri bakarota bimwe nibyo hariho akabazo nari nifuje kubabaza ako kabazo nako ni gihe we yaza muri leta z'umwe za Amerika mbere bikaba byaravuzwe no mu kinyamakuru cha The New York Times aho hari mu mwaka w'igihumbi 1987 uyu mupfasoni rero Rose nivyo yarasavye ko haba amatohoza ibyabaye bimenyekane kandi ntibize bisubire ibyo rero akaba yarabivuze ariko tugiye kuraba umengo aho murabona ko haciye hafi imyaka itari mike uvuye mu gihumbi 1987 gushika ubu urabona yuko umengo haracariho ubwicanyi buracabandanya sinzi aho mwe mubivuga kwiki mubona umugambi mwoba mufise mu migambi cyangwa mwoba mufise harimwo imigambi kugira ngo muhagarike ihonyabwoko ko ryosubira kuba mu Burundi muba mutegekanye iki ntiwumve ngo nakubwiye yuko turi urunani rw'abacika cumu bo ku isi yose bari mu bihugu byinshi noba nakubetse ngo turafise inguvu zungana nk'iza leta canke zungana n'ishirahamwe mpuzamakunguni kuko abo bantu babiri nibo bafite inguvu zikwiye zo kurwanya ibyaha nk'ibyo twebwe gusa turasemerera tukibutsa leta tukibutsa n'andi mashirahamwe afise uburyo bwinshi hanyuma ariko na twebwe kuko no kwibutsa ntituvutse ntihaciye igihe kinini na twebwe turafise imigambi yo gukora uruhara rutwerekeye no kuvuga twebwe turafise uruhara runini kuko bavuga ngo ronko twebwe ababikorewe burya natwe turahara runini ako kazi rero mu bisanzwe kazokora igihugu leta y'u Burundi n'ayandi mashirahamwe bikorana twebwe gusa turasaba tukibutsa ko ikibazo cyacu neza urabona kiragoye murashobora kutubwira iyindi migambi muba mufise nk'imigambi yose muba mufise ibyo mwifuza gushika ko byose egome urakoze ikibazo turafite imigambi itari mike rwose ariko nk'uko watezwa kubyumva umugambi twahereye ko si wewe ndakubona ndabona umengo uracari muto ariko naje naho nkuze cyane ko nkaho mu 2022 nari muto cyane ariko ico no kwibutsa nuko twakuze wewe jewe n'abandi bose twakuze ibyo by'ihonyabwoko byagiriwe abahutu batubuza kurivuga hano yarivuga kubera ico biva ko ikindi umuntu akoze ikibi ntashaka ko kimenyekana binace tuma umugambi wa mbere twahereye ko amategeko dufise yanditse mu gifaransa mu Kirundi tucibagira yego cyane igikorwa ca mbere nyamukuru twahereye ko kuvishira hamwe rikitangura ni zero silence mu gifaransa mu mategeko tuyita chantier ushobora kwita teme ushobora kuwita umugambi ni zero silence ni ukuvuga ni gusemerera kugira ngo
abanyagihugu barikorewe babone yuko aha dukoresha umugani, hariho umugani mu Kirundi baca ngo agapfuye kabazwa ivu. Uwo mugani niwo twahereye ko mu kuyamiriza, twebwe tuvuga ko agapfuye katabazwa ivu, ko iyo ushobora kuba ari imigani yaciwe n'abakozeho nyabwoko. Twebwe rero turavuga tukibutsa abakoreyeho nyabwoko yuko bitahereye aho agapfuye katabazwa ivu, tukibutsa leta kugira ngo ikore igikorwa gijejwe, ahubwo mbere tukibutsa n'amakungu nayo nyene kugira ngo akore igikorwa ajejwe. Urumva rero ihonyabwoko ry'abahutu ryahereye mu myaka ya 60 hariya mu myaka ya independance, rirabandanya 65, 69, hama 72 rero ririmonogoza rirakwiza ibyo oni isaba byose kugira ngo yemeze yuko nukuri ihonyabwoko ryarabaye. Hanyuma kubera ritahanywe nk'uko bizi, birabandanya 1993 warabonye byashitse, ahandi 88 n'ahandi. Hama rero nibyo, uwo mugambi rero niwo wa mbere twari dufise kandi turabwiye icyo turaza kukigarukako. Hanyuma icya kabiri ni yuko biravye mu Kirundi eka no ku isi yose, kuko burya ku isi abantu bose ni bamwe. Iyo umuntu yitavye Imana, reka mvuge kwitaba Imana kuko ariko ico bagikoresha iyo umuntu yitavye Imana mu buryo busanzwe, ariko abantu ariko tuvuga ababi wacu bagandaguwe bunyamaswa, bamwe mbere bahambwa babona, abandi bahambwa mu bishuriro rusange. Ivyo biriho biruzuye hajya mu Burundi. Iyo rero umuntu apfuye yitavye Imana baramushingurana iteka, ikambere bakanamwibuka. Twebwe rero twafashe umugambi wa kabiri wo gufata abantu bose bahonetswe tukabubakira icibutso tubibukirako, kugira ngo nk'abarikorewe babandanye amarira yabo bashobore mbere no gukira. Ico cibutso rero twarihaye uwo mugambi tuzocubaka mu Burundi kugira ngo ihonyabwoko ryakozwe mu Burundi rigume ryibukwa, n'abana bazokurikira bamenye ko ryabaye, bitume birinda n'uko rizosubira. Hanyuma ishanti ya gatatu nayo itoroshe, ahubwo mbere ariho bikunda kugoranira, ni ishanti yerekeye igikorwa cyo gucira imanza, igikorwa cyo guhana abateguye cyane cyane, hanyuma abakoze ihonyabwoko kugira ngo barungike imbere y'ubutungane. Hama twongere dufashe abakozwe ko n'ihonyabwoko, kuvuga barikorewe, tonke n'indishyi y'akababaro. None twibaza ko aribyo biri mu mategeko. Ibyo nivyo bikorwa bitatu dusa n'abishinze. Ikico mpereje ko c'ubutungane nakigarutseko kandi bazanaga wigarukako. Ahanye twe nta nguvu nyinshi dufise, twe turi nk'abarikorewe, tuzosaba inzego zibijejwe kugira ngo bikore nabyo ibivyerekeye. N'ibyo bintu bitatu dushimikirako mu kurangura imigambi y'uru rugani rw'abacikacumu wo mu 1972. Ego nibyo mwavuze, ihonyabwoko ryabaye imbere y'igihumbi 1972 ihonyabwoko ry'abahutu, muvuga kandi n'iryabaye inyuma y'ico gihe, no kuvuga mu myaka 88 93. Ariko rero hariho abandi barundi canke abanyamahanga batemera ko muri 72 habaye ihonyabwoko, bakavuga yuko ahubwo murantunga ko hatabaye ihonyabwoko ry'abahutu, ahubwo hariko harategurwa ihonyabwoko ry'abatutsi,
hanyuma nabo barivuna. Mbere uravye no muri 1993 naho nyine haravugwa ihonyabwoko ry'abatutsi. None ibyo bintu byose mwe mubiha insiguro yihe kubona bamwe bavuga bati harabaye ihonyabwoko ry'abahutu, abandi bati harabaye ihonyabwoko ry'abatutsi? Urumva icyo nashaka kukwibutsa nuko ibi bintu by'ihonyabwoko byatanguye gufata inzira iboneka neza cyane cyane mu myaka ya 48 1948 aho habereye ihonyabwoko ry'abayahudi. Niho ni yafata imigambi y'ubwo kungene yohasha ubwo bwicanyi kugira ngo buzosubire kuba, hanyuma irashiraho amategeko ajanywe n'ibyo bintu. No kuvuga rero ihonyabwoko riratandukanye n'ubundi bwicanyi busanzwe. No kuvuga rirategurwa arabiteguro, hanyuma rigashigwa mu ngiro, abantu bakicwa kubera idini ryabo canke ubwoko bwabo canke igihugu cabo n'ibindi canke ingo za politike. Hanyuma cyane cyane harakoreshwa uburyo bwa leta nko mu 72 imbere yaho n'inyuma yaho ngira urabizi warabibonye ingene abasoda n'abapolisi teraho bitwa abajandarume, ingene intwaro yo hagati musitanteri ba guverineri, ingene ugwaruka rw'umugambo wa Eprona abajerere, ingene bakoreshejwe kugira ngo bafate amaliste yakozwe hanyuma bagende kurondera abantu babarondera kubera ari abahutu, hanyuma barabica. Hama rero igikurikira ari naco ca nyuma, ari naco cishura ikibazo cawe, hano mu gifaransa bacita negation. Abantu bakoze igihonyabwoko bahejeje kurikora baca batangura kurifukirirako kugira ntirimenyekane, bagaca baryegeza. Abantu rero uzosanga bariko bavuga ko 72 mu Burundi ataho nyabwoko ryabaye, uzoca utangura kumenya abaribo bari mu bariko bakora etape yitwa negation, kuko yarabaye onirabizi najya mu maraporo yayo irabifise. Umuntu uzeye umu ambassadeur yari mu Burundi wa Etat yitwa Thomas Patrick Joko yarabitse yaranabyanditse, ubu bamwe baratanguye no kubivuga ngira ngo urazi yuko n'umwungere wa Kiliziya Katolika amaze muri iyi minsi yabivuze ikintu inzi yuko ubu bizi jewe ndabizi. Donko rero ihonyabwoko ryo mu Burundi ry'abahutu ryarabaye. Aha nico ntovuga, ico ntovuga ko nibagiye nuko harabaye ubwicanyi bwakoze ku yindi migwi y'abarundi, bwakoze ku ko ari ihonyabwoko canke atari ryo jewe ntabyo nokwinjiramo, ababijejwe bazokwinjiramo. Twebwe tugarukira cyane cyane ku ihonyabwoko ryakorewe abahutu, ariko ico tuzi coco nuko ikibabaza umwe kirababaza n'uwundi. Habaye ubutungane bwuzuriza bose, twebwe nibyo turondera. Yego cyane aho bandage. Yego reka hari ibibazo byinshi tuza kubabaza, ariko akanya mbona umenga kariko karatujana. Reka tubaze twumvirize ikibazo c'umuntu yaturungikiye, hanyuma mucumvirize muce mwishura, kuko twasanze mbere yashizemo n'ibibazo twari twateguye, ariko turaza kuunganira ku bibazo kuri bibazo aza gushikiriza. Reka twumvirize ibibazo byiwe, ni ibibazo bibiri. Umumenyesha makuru namwebwe banyakubahwa Omer Sengiyumva, ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Jewe sinkunda kwivuga izina,
umutama umenyesha makuru arabizi kandi ndibaza ko arantahura. Ndafise akabazo kamwe canke tubiri gusa. Akabazo ka mbere mbaza, muri kino gihe abantu bariko baricwa, abandi bahohoterwa, abandi bagatogwa ibiziga mu nzuzi. None nagomba mbaze, ugereranije ihonyabwoko ryabaye 72, mbega hari ihonyabwoko ryoba rimaze kwongera kuba nk'iryabaye mu 72? Icyo ni ikibazo ca mbere. Nyakubahwa, akabazo ka kabiri naka, amakungu muri ico gihe ko ataco yoba yarakoze canke ngo avuge, mu gihe tubona ko mu bindi bihugu amakungu atwarayo abashobora kugarukana amahoro n'umutekano, naho ivyo bihugu vyoyanka abo bantu bakabatwara. Mbega mubona amakungu yoba yiyotsa iki, canke amakungu atinya iki kuzana aboshobora kugarukana no guhagarika amabi ari gukorwa mu Burundi? Canke ibona ko umutekano ukwiye, canke yibuka ko ataco yakoze mu gihe kirenganye bigatuma avugisha umunwa gusa? Mwoshobora kuduha umuco w'ingene amakungu ariko arakora ubu muri kino gihe cya none, nuko n'igihe n'ukuntu yahora amakungu akora mu gihe cya kera, mukabidutandukaniriza tukamenya ukuri uko ariko. Utubazo twanje mfise tubiri nutwo. Murakoze, mugira ibihe byiza, hanyuma n'ikiganiro cyiza. Murakoze. Ego, ngira mwashoboye kumva ibibazo vyiwe? Ego nabyumvise, nyamba byongora kubyishura gusa nayo kubyumva gusa n'uwabyumvise. Ariko mu majambo make, ikibazo ca mbere abaza ati, mbega ko hoba harabaye ihonyabwoko mu 1972 ku bwanyu mwebwe, hoba hari irindi honyabwoko ryabaye inyuma y'1972? Aho mbere natwe twari tufise ikibazo cyo kumenya nimba mwemera yuko hoba harabaye ihonyabwoko ry'abatutsi mu 1993. Ego mu bisanzwe nari nahejeje kucishura bijyanye n'ajya amakritere na kuriyoni ikoresha mu kumenya yuko ihonyabwoko ryabaye. Hari uburyo bwa nabi bw'ubwoko bwinshi ku isi. Hariho ubwicanyi busanzwe, ubwicanyi bw'agahomerabunwa n'ibindi byinshi. Kandi ubiravye neza hoho ibi tuvuga byawe ntibyoroshe, kuko ibintu by'ihonyabwoko birajyanye n'ibintu bya politike. Akarorero no guha karoroshe, umuntu uze mu kinjana tuvuyemwo ca 20, abahinga basanze ku isi habaye amahonyabwoko atari make gose. Aha twovuga nk'iy'Abarmenie, iy'Abayukrenie, iy'Abatatari do Crimée, iy'Abayahudi, y'Abatsigane, y'Abatimore, y'Ababosniyaki, y'Abatutsi mu Rwanda, y'Abahutu mu Burundi, y'Abakurde n'izindi n'ugwenda n'indwi. Mugabo haba hamaze kwemegwa, zimaze kwemegwa biraharuye ni nkeyi, ni ukuvuga ni nyinshi. Baza baremera zimwe kuko harimo ibibazo bya politike. Uti rero niho nyabwoko y'Abatutsi mu 1993, jewe twebwe ntuzeye turibaza yuko ari ugushikuza, kuko kuki harabaye ubwicanyi bwahitanye abatutsi, ariko ntibishobora kubiho nyabwoko, kuko ubiravye neza ngira uravyibuka twese muri ico gihe twari dukuze, n'uwo batarakuze arashobora kubisoma mu bitabo. Muri ico gihe twofata urwego rw'abajejwe umutekano bwonyene, abapolisi n'abasoda 100% bari abatutsi, kandi
nibo bari bahenuye ubutegetsi ndadaye n'abafasha biwe bose baricwa hanyuma ubutegetsi bwa Frodebu leta ya Frodebu barayihagarika bayisubiriza niya basuda gushika mu maprovince no mu makomine none wumva iryo nyabwoko wumva ryo kugwa gute oya harabaye ubwicanyi abatutsi barapfuye ku bwinshi ariko si ihonyabwoko ariko niba ari ryo jewe si jewe twebwe collectif si twebwe tubijejwe kurivuga abarigiriwe bategezwa kwambaza leta bakambaza oni karuka abahinga baka ihweza hanyuma ntuzeye wabajije ikibazo yavuze n'ubwicanyi ushobora kuba bukiriho gushika n'ubu ego ntibworeka kubaho kuko igihugu cacu c'u Burundi carasindikajwe no kudahana abagizweho nyabwoko iyo badahanywe babandanya batera ingorane nico gituma byiza burya ubutungane bwokora n'ubunye harashobora kuba hariho ubugizi bwa nabi mu Burundi kubera abo bantu abagizeho nyabwoko ntibarahanwa baracakomeye barabandanya bakora ibintu ngira mwarabibonye no mu kibanza n'icenda mu 2015 bijya byose birajanye no kubera kudahana abaye kera ubwicanyi rero bwoba buhari nukuri ntibujanye n'iryo nyabwoko twe turiko turavuga kuko bakwiye critère principale harimo itegurwa hakabamwo uburyo bukomeye bwa leta n'ibindi byose no kwirirwa ndabigarukako hanyuma ati none ni kubera iki mu bindi bihugu amakungu arungika inteko kugira ngo zize gukingira abanyagihugu nawe burya yihaye inyishu igituma mu Burundi badashobora kurungikaho inteko nuko mu Burundi barabona yuko leta ihari kandi ikora ibyo ishoboye byose kugira ngo umutekano ugumeho umutekano uriho mu Burundi leta yaba yabivuze yabisubiyemo ariko ntawovuga ngo leta irashobora kubuza umuntu abantu bapfa ngaha turi muri Canada abantu bapfuye aho uri muri Etats-Unis abantu bagenda ku ishuri bakica abantu igikuru ni yuko bikorwa hanyuma bagahanwa ubwicanyi buheruka no kwereka mu ruhagarika barapfuye abantu bashika 6 abantu benshi barakomereka igikuru rero nuko leta yarahashitse hanyuma abo bantu naho baba batarafatwa turibaza yuko bazofatwa bafashwe hama bagahano none wumva amakungu yoronka inteko zije gukora iki oya mu Burundi harameze neza hari amahoro ubu mugabo ni leta ikiri ntoyi abansi barayica mu ryahumye bagakora ubwicanyi ivyo biba ku isi yose rero niyo nyishu mbona notanga ego nivyo uyu muntu yabajije ibibazo biraboneka yuko azi ibintu bitari bike ku Burundi kuko hari ibyo nigeze gusoma mu misi ya kera cyane mu gitabo canditswe nako si gitabo ni cigwa cakoze n'umunyeshuri yo kuri kaminuza hano muri leta z'umwe za Amerika yari karavuga kubijanye n'ukuntu leta z'umwe za Amerika zoba zarishuye ku kibazo cabaye mu Burundi mu 72 mu byo we avuga bisa nuko ari ivyo uyu muntu yarungitse ibibazo vyiwe ari karavuga muri kijya gihe bivugwa yuko leta z'umwe za Amerika zaratabaje amakungu oni itabaza ubumwe bwa Afrika itabaza ibihugu mbere bihano bibe n'u Burundi kugira ngo bavugane n'u Burundi ubwicanyi canke yohonyabwoko ryo 72 rihagarare ariko ngo ntibyigeze bikora oni ntigeze ibijamwo canke ngo ifashe eka ibihugu byo muri Afrika nabyo nyine ntibigeze bifasha ugiye kuraba n'ubu nkuko nawe yabivuze umenga ni nka cyo kimwe umenga turi mu bintu biguma bigaruka nka kumwe byaba kera oni
isa no kumenga ntirikirishura ubumwe bwa Afrika umenga ntiburiko burishura ariko abantu barapfa n'ubu mwaheje kuvuga abantu bapfuye mu ruhagarika ukabona yuko umengo turiko dusubira muri vya bindi ibyo muri kahise kandi ugiye gusoma n'abandika benshi bavuga yuko bigoye cyane cyangwa byari bigoye cyane muri 72 kuronka makuru y'ibintu byari ko biraba by'ubwicanyi bwari ko buraba ubu naho ugiye kubiraba biragoye kuko abamenyesha makuru n'abandi baje kugira amatohoza y'ibiriko biraba ntibarokurugirwa kuja mu Burundi ngo baje gutohoza ivyo nabyo byarabaye muri 72 ugiye urasoma ivyandikwa uyu muntu kandi yabajije avuga ati mbega ntimubona yuko umengo amakungu asa nuko ariko arahora kugira ngo ntashobore kuvyinjiramo kuko nivya kera igihe abahutu bariko baricwa mu 72 bati ivyo bihugu canke ayo mashira hamwe atigeze abyinjiramo none ivyo byose bigunyuko mubona yuko Uburundi butazoguma muri vya bindi nyene by'ubwicanyi byo kwicana urumva jewe ndagira ndakubwire yuko ntuzeye urunani turimwo rugitangura abantu benshi baribaza yuko antrotre dushobora kwambaza ONU kugira ngo noneho igira icikoze kugira ngo ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu Burundi rihanwe ariko mu nyuma urabona uko umuntu akora ibintu niko atora inzira nziza yo kubikora basanze iyonya ari inzira idashika nka neza niyo yoshika itwara umwanya munini bahavuye tumenya neza yuko ibintu by'ihonyabwoko ibintu byo kurwanya ibyaha n'akazi ka leta leta ibijejwe nibi kurikirana ni nayo ibisaba muri ONU ati iki niki hamba rero icyo nshaka kuvuga yuko ONU burya umenye yuko nayo ifise uburyo buto kandi hafi amahera n'ibihugu ntishobora gukwira ku isi hose ahabaye ibyaha ngo ibishobore nayo gerageza kuvugana n'abaleta no gufasha amaleta kugira ngo abe ariyo agarukana yubahiriza umutekano mu burere arimo uko ni ntiyokwira hose hama nabivuze no mu ntango umenye ko ibi bibazo ari ibibazo bya politiki ubwiye nk'abantu ngo batanga amahera muri ONU ngo bazana amahera kuja kugira ibintu abumva batabihugu batabishaka ntibayatanga uwo mugambi ntuba hama ikindi naco nashaka kuvuga nuko burya ONU ifasha uwifashije amakungu afasha uwifashije igikuru n'igihugu ngira ngo mwarabonye jereka ntanga akarorero koroshe none burya ubwo titworabaho hafi mu Rwanda ihonyabwoko ry'abatutsi ntibabonye ingene riba ONU ari hiri ifise abasoda ibihumbi n'ibihumbi ifise amasatelite n'ayandi ariko u Rwanda none ihonyabwoko ntibyabaye abatutsi bakabamara urumva rero abantu ntibikure mu mutwe ibintu byo kwibaza yuko hariho amahoro azova muri ONU hariho amahoro azova mu kirere amahoro azozanwa n'abarundi kandi abarundi byiza bokorana na leta kugira ngo amahoro agaruke abantu bitorera ibibazo daboro aba bana babane mu mahoro bashwanye bafata ingorane zabo bazijyane ku bashinga ntahe hanyuma n'ibindi inyishu z'Uburundi zizotorerwa ibibazo by'Uburundi bizotorerwa inyishu n'abarundi ONU n'ubundi abandanije abantu bashwana ingorane zizokwamaho ntazizoserukamo ntibikunda yewe niko ndabibona ego reka ndabona ko umwanya twari twategekanije warenganye reka tujye ku kabazo ka nyuma kajanye no kudahana hariho abavuga yuko abakoze ihonyabwoko yo mu 1972
hariho abakihari gushika ubu mbere umwe yahora arongoye ishirahamwe ryanyu yaranavuze ashiramo n'izina ry'umwe mu bahanuzi b'umukuru w'igihugu c'u Burundi ubu nyene cubahiro Petero Nkurunziza. Iryo zina naryo si zina rindi, ni izina rya Simbananiye, kandi iryo zina ryama ryagarutse kenshi. None mwibaza yuko bizokworoha ko abantu bakoze iryo honyabwoko ryo 72 canke imbere yaho n'inyuma yaho, mwibaza ko bizokworoha kugira ngo abarundi baronka amahoro, ibyo bintu ntibize bisubire kandi kuza mu myaka iri imbere? Icyo nakubwira coco nuko sagaseseshwa rumuri abatari bake mu bikeka ko ihonyabwoko ry'abahutu baracariho kandi bari degembe haba mu Burundi canke haba ku isi, ariko iminsi yabo bugira haruye. Iminsi yabo iraharuye kuko iminsi y'igisuma ngo ni 40, bitebe bitebuka bazofatwa bazohanwa, kandi kubyerekeye aya mabi nk'ayihonyabwoko naho baba barapfuye bazocirirwa imanza. Hanyuma uti none ibyo bintu bizogenda gute? Twebwe urabona ku isi abantu bakwiye kwiga kubahiriza amategeko. Umuntu yikekwa ko ihonyabwoko ntaba aryagiriye, ubucamanza ntiburigira bukora kuri ico kintu. Nico gituma na Simbananiye ego aravugwa cane, na twebwe mu mashizo yacu arimwo ko ariwe yateguye ihonyabwoko ry'abahutu. Mugabe ibyo nivyo tumwikeka ko ntarabyagira ko ntahira mu kubita mu gahanga kugira ngo abyagire. Kandi uribuka neza nawe yuko kwiradiyo muri edisho sinibuka neza yariyo yarabihakanye. Yabihakanye rero aca aguma ari umuntu nyene, donc ntabyagira ubucamanza bubonetse. Ibyo rero no kubifata gutyo nyene, igikuru bizagugaruka ko ni ibinyene by'uko abantu leta tezo gushiraho uburyo icira imanza abo bantu, hatizo gucibwa imanza abo bantu. Ibyo nabyo yarabitanguye. Urugwego rwa severe leta yashizeho ngo ntuzeye rwa verite reconciliation, no kuvuga ukuri no kurekuranira, nikore akazi kayo iheze. Ariko mu bisanzwe harabuzemo akantu gakuru, ubiravye harabuzemo akantu ndibaza yuko leta yateguye rizobikora. Severe ihejeje gushira habona ukuri, dushobora guca ugenda neza kuri kurekuranira. No, harabuze akantu kerekeye guhana. Mbere yuko abantu barekuranira hateza kubaho guhana. No kuvuga leta izotegerezwa, ndavyibaza, kuzoshiraho urwego rwo gucira imanza abantu bakoze ibyaha. Izoteza kurushiraho kubera naguhaye akarorero Simbananiye turavuga ko ari yateguye ihonyabwoko ry'abahutu, ariko aravyanka. None avyanse wumva yuko mworekuriranira gute? Yavyanka ateza gucibwa urubanza akavyagira canke akera, niho byoroha. Ikindi kintu kizotuma ivyo bintu, urumva rero bamaze gucirirwa imanza benshi bazoca basaba ikigongwe ntama bakigirirwe, utakigiriwe nabagende afungwe. Ibindi rero mu bintu byokorwa kugira ngo ivyo bintu mu Burundi bihere rwose, biherengetere, ni yuko akarenganyo kavaho. Akarenganyo gateza kuvaho kuko abahutu n'abatutsi bicana kubera iki? Bicana kubera bashaka kandi bashaka kurenganya abandi. Igihe abatutsi bakoreho nyabwoko, uribuka ko baciye bafata iby'abahutu bapfuye, amaparcelle, amakonte muri banki, amazu, amaka n'ibindi n'amatongo baratwara. Urumva rero ako karenganyo gatezwa kubanza kagahera mu Barundi. Ibyo nabyo ndaguha nk'akandi karorero gategerezwa. Ikindi kintu kiteza gukorwa, hariho nk'akarenganyo kabaho kera, nakubwiye ko ariko katumye ihonyabwoko nk'abahutu n'abatutsi. Ubu aho haziye imyumvikano ya Arusha kaciye kaja mu mategeko.
ni ibinye biri muri constitution bavuga yuko mu kugabura iby'itunga ry'igihugu mu by'Uburundi butunze kubuzi burimo n'ibibanza abahutu baronkejwe 60% kandi uzi yuko bangana na 85% mu gihugu hanyuma abatutsi baronswa 40% kandi bangana na 14%. Abatwa nakamizwe n'ingoma ubundi bwoko nakamizwe n'ingoma. Ibyo bintu rero nibyo bintu bizoza birahinduka kugira ngo akarenganyo kahave abantu bangane abarundi bateza kungana ubwoko buri mu Burundi bwateza kuba bw'abarundi gusa. Ibyo by'abahutu n'abatutsi ubu kenshi abantu babyibuka iyo bashaka kurenganya abandi urubuga. Ibyo rero twebwe niko tubibona niko tubwibaza hatezwa kuvaho ibi bintu byose bituma abantu barenganywa nko muri iri ntuze muri birirwa shingiro rihari abahutu bararenganywa rwose kuko 60% ni gake gose. Sinzi ko ufise akanya nari naguteguriye akantu k'ingereranyo kakwereka ingene igiharuro ca Arusha atarico. Nyarukije no kubwira dufashe nk'akararo k'umugabo afise abana 100 babyaye ku bagore babiri ufata umugore wa mbere w'umuhutukazi amubyara ko abana 85 hanyuma umugore wa kabiri nawe w'umututsikazi amubyara ko abana 14 hanyuma akabatunza amafaranga 100 akabakoranya rero kugira ngo ayabagaburire agatafata abo ku mugore wa mbere 85 akabaha 60 kinimugaburayo hanyuma atafata abo ku mugore wa mbere akabaha amafaranga 40 kinimugaburayo. Ariko uraza abo bana bose ko ari guyiwe mbega uraza abo ku mugore wa kabiri ayo umwe atahana amafaranga yegereje abatu abo ku mugore wa mbere umwe atahana amasenti mu 70 yejeje ngaho ngira wabyumvise abo bana wowe bibaza yuko bazobana gute bazoryana. Datahuye murakoze neza muradutuga twarengeje ku kanya twari twateguye uyu munsi akajambo kanyuma ushaka gushikiriza abarundi. Jewe akajambo kanyuma nashaka gushikiriza abarundi bose barako batwumvira ni yuko abarundi bo kwigira inama yo kubana mu mahoro tukava muri ibi bintu byo kwama turiko turaryana hama tugasezerera ubutakigaruka ibintu byo kuzera inzu umuntu yamavuga ngo nizodutabara amakunga zodutabara tukiyubakira igihugu cacu hanyuma tugatera imbere nk'ibindi bihugu. Izi nyane tukazisezerera abarundi bose bakaba abarundi tukava muri ibi bintu bya moko no tundi tugwi abantu bicamwe imigwi. Ko nashaka gushikiriza murakoze. Turashimye neza mushinga ntahe Omeri. Murakoze namwe ndashimiye ndabiko baratwumviriza murakoze. Murakoze. Naho rero ikiganiro cacu cy'uyu munsi ikigarukiye ubwo tuzosubira uwundi munsi kandi tuzobamenyesha ijambo nyamukuru tuzoba duhagarira ko kuri uwo munsi naho utaha murakoze.